Oui, allo, Muraho. muraho muraho. Umwana umuntu mupfana iki? Uyo je ndi se wabo mbwa nyina wiwe turi kumwe. Yitwa nde? Umwana yitwa Igiraneza Gloria. شوفي هذا روم، هذا مكيف، شوفي روم سمسم روم هنا، هذا حمام، هذا كله سمام موجود، كل اغراض موجود، كل شامبو موجود. جلوريا هذا فازلين موجود، هذا كريم موجود. شوفي هو وسخ نظيف ما في نظيف. هذا ما في غرفة أنتي؟ هذا غرفة أنتي؟ صح؟ هذا مين سمعنا أغراض؟ هذا مين أغراض؟ هذا أنت تعالي هذا مو أنت أغراض؟ هذا أنت أغراض؟ صح؟ هذا مين أغراض؟ هذا مو أنت أغراض هذا؟ هذا أنت ولا مو أنتي؟ أنتي ولا ما في أنتي؟ هذا أغراض أنتي صح؟ ليش كلامه ما في موجود صابون، ما في موجود شامبو، ما في موجود فازلين؟ بعدين كيف هذا كله؟ ليش ما في نظيف حطوا لك ليه؟ هذا ما في كسير. Jewe nitwa Manirakiza Daniel, nkaba mba Igihanga muri komine ya Gihanga nyene ya kera. Shacu ubu ni komine Mpanda kuri Gihanga centre. Turi kumwe na mama wa Gloria yitwa Divine. Uyu Gloria ni umwana wacu, amaze iminsi bapitaniye amatati na shebuja, mbere na inabuja yihaye ihangiro ryo kutamufungurira kugeza mu rugero rw'aho umwana avyimba amaguru, umutima ukaguma wiruka, kagenda kwivuza kwa muganga akabura ingwara bamuvura. Aho tubiboneye duca turasemerera, tumubwira ko asaba inabuja akamufungurira, mugabo ntiyigeze abikora. Munyuma umwana sinzi abandi bagenzi yaciye ko batelefona inabuja bamusaba ko atureka kwirengagiza kwitaba amatelefone bakora mu telefone kugira ngo bamubwire ikibazo ca Gloria. Babimubwiye kuva ku munsi wa Mungu, bamubwiye kuva ku wa gatanu no ku wa gatandatu. Ku wa Mungu niyo saha ya nyuma ya telefoneyeko, isaha 7:52 zino mu Burundi. Gushika iyi saha ntituramenya uko bamugenjeje. Baciye amwaka telefone nawe acafata ingingo yo kudasubira gukora amara iminsi 2. Ku munsi wa gatatu batubwiye kuva ku nko wa gatatu cawe ku wa kabiri niho ngo baca bamujana ahantu n'ubu tutaramenya. Wamujanye ntuzi ko ari shebuja, ntituzi ko ari inabuja, bamujanye n'ubu ntiturahamenya. Shebuja rero tumutelefone nkuko byahoze ntatwishyura, inabuja ubuhoho nawe nyine ntiyishyura. Twaraciye no mu kigo, inabuja aca batelefone ababwira ko Gloria bamugaburira bakamuha umuceri akawanga. Mugabo sivyo no kumubesha, cari kinyoma. Mwico kigo kiriyo twumve amatwa dusumira ko baciye bavuga ko ngo uwo mwana ari wari kigaba, ariko nta bugaba afise kuko asigaje nk'amezi 4 kugira kontra ihere, kuko azoheza mu kwezi kwa11. Rero mu by'ukuri bamugambaniye cyane. Umwana ntituzi ko afunzwe, tuzi aho bamufungiye. Twapereje amakuru rero, hariho uwundi mukobwa w'umukozi ari iyo hafi
sinzi ahantu yaronse ayo makuru kuri inabuja yabaho Gloria atakiri muri urwo rugo atari hari. Ntibigeze batubwira ko yatose kuko ubwa mbere byarigeze gushika asaba ko bamujana kwa muganga baranka kumuvuza, hanyuma acareka gukora, inabuja aca afata ibintu vyiwe byose arabitekera bita hanze. Gloria aca yikorera utuntu twibaja mw'ibarabara. Shebuja yaraca aguma twandikira ko adakeneye ko Gloria yoguma agira ibintu byo kugumuka ngo aje mw'ibarabara. Twomuhanura, twafashe ingingo yo kumuhanura yego, ariko ibi navyo bikurikiye shebuja sinzi ko byaca bimurakisha umwana ibibazo arimo n'ivyo. Ico dusaba ko mwomenya aho afungiwe kuko yarakamye amaraso amaguru avyimba, bahaguma bamukoresha kandi afise ibyo bibazo. Ari muri Saudiya, ari muri Saudiya ni hari ari muri Saudiya ahantu hitwa Damama niko numva yahora hatubwira ko ari muri Saudiya Damama. Yitwa Igiraneza Gloria, yaciye mu kigo ca Tunajari yo mu Burundi, mu kigo co mu Burundi nico yaciye muri ico camurungitse camujanye. Avuka Igihanga muri komine ya Gihanga ya kera, province ya Bubanza ya kera, ubu komine ni Mpanda. Ego mudufashe muzoba mukoze kuko ntituzi ubuzima bwe aho bugeze, kuko no gufasha gupfa umuntu yaramaze kubyimba amaguru yarakamye amaraso, urumva ntibyoroshe ngo mudufasha. Ego kugira tumutabare aho yoba ageze hose. Tuzi ko bamujanye kumufungira mu gipolisi, tuzi ko bamujanye kumufungira mu nzu ahantu hatazwi, ico ni ikibazo. Ariko twamaze kumenya inkuru ko ahida mama muhira atari hari. Nimba rero baramujaye shebuja mbari inabuja yaramujaye ntuzi aho yamujaye mu batubariza. Binakenewe inomero za shebuja n'iza inabuja twozibaha. Murakoze. Oui, allo. Muraho. Muraho. Umwana umuntu mupfaniki. Uyo je ndise wabo mbwaje nawe turi kumwe. Yitwa nde? Umwana yitwa Igiraneza Gloria. Ari hehe? Ari muri Saudiya. Yasafiriye ryari? Yasafiriye mu kwezi kwa 11 itarike 10 umenga n'abatari 20. Umwaka agira kwiza imyaka 2 muri 2026. Ndashaka gukekeranya yasafiriye mu mwaka wa ryari? Muri 2024 mu kwezi kwa 11. Kubaza wakwiza imyaka 2 muri 2026 mu kwezi kwa 11 nyene. Yasafije ndiko bitwa gute? Tunajari gikorera he? Cahora kikorera mu Kigobe. Yagize ingorane zimeze gute zatumye bishika uko tuvyumvise? Ingorane yagize mu majambo make ariko dukoreshe nk'umunota umwe ibiri. Yego. Yaragwaye arakama amaraso. Tumaze kubona ifoto yiwe tumusaba ko ayibwira shebuja kugira amufungurire. Inabuja kuko shebuja atari haba. Yarakamye amaraso ko mutayiduhaye. Reka nce ndayibaha. Bandanya. Hanyuma inabuja aranka kumugaburira. Umwana acayibwira bari nasenge bari iyo baca batelefona inabuja. Inabuja carashavura
Tarakupa telefone ntiyasubiye kwitaba umuntu n'umwe. Hama nagiwe acarayimwaka kuva dimanche. Rero hari umuntu yatwibiye akabanga, umukozi waho yanse ko tumuvuga. Ko ngo boca bamugirira nabi nawe bavuga ko bamupakiye bakamujana. Atazi bamujanye umwana amaze iminsi 2 bamaze kumutwara telefone yaciye amara iminsi 2 adakoze baca baramupakira baramujana tubwira ati Gloria ntawe uhari. Aho bamujanye ni kuvuga rero ntaho mwe muzi. Iyo bamujanye ntaho tuzi. Aho rero uko bigenda muca mugenda kubaza kuri office mwagiye kubaza kuri office. Shebuja rero bamutelefonye. Kuri office ntiturajayo. Kubera iki mutagiyeyo? Turajayo twashimye ko barondera. Kuko nawe nyene iyo bamutelefone hari gihe batamutora. Oya ni guhera kuri office. Iyo batabakiriye ivyo murabigira ikirego mukavuga ati turiko turatabaza kubera ko kuri office ntibatwakiriye. None nk'ubu tunajari vuze ngo ntibigeze baza ngaha gututabaza. Ntimwumva ko mwe mwarenza amategeko? Urumva muragenda kuri tunajari ntitwizeye ko babafasha mugabo murapfa kugerageza. Mukumva ko batelefona mukamenya iyo muri. Ari handi bashaka guca mu bushikiranganje kuri message ntanga kuri nimero mu bushikiranganje mugabo gusa reka ejo mu gitondo muzinduke kuri tunajari. Hanyuma nimwavaye nimutavayo nimwavayo batabafashije nzoshiza nshire inkuru yanyu hanze sivyo? Sivyo? Yego. Sivyo none ganshuti? Ndavyumva. Nibyo. Urumva nk'ubu ntitworondeza tutazi ko tunajari iza gutelefona hariya kuko ni baba barabahaye uwo muntu bagashabwira ati ari ngaha ari kuri office nta nimero no za inabuja mufise. Turazifise tumutelefonye n'abariyo bamutelefonye ntabemerera. Hariho n'uwundi mwana dufise ariyo yaciye kuri inabuja aratelefona inabuja mugenzi we. Nawe nyene yumvise avuze bya Gloria yaciye akupa telefone. Nashobora kuba yaramugiriye nabi rero. Nico twibaza rero. Ni mumpereze nimero ziyo nanje. Murakoze. Nizashebuja tuzibahe zose. Zimpe zose mugabo mu gitondo muzinduke kuri tunajari. Yego. Murakoze. Reka ndazandike muri message ndakurikire niyo foto. Murumva nk'uyu ashobora kuba yarabigiriwe nabi. Ntawe ubizi muko murumva ko biteye amakenga mw'abantu mwe. Abarundi barahura n'ivyago mu buryo butandukanye. Je nk'uyu mba numva yuko bimeze nabi. Ibaze ko ubu uyu ageze ahantu atari karabumva. Uwitwa inabuja. Bariko batelefona ntabitabe. Ububajije agaca kata. Kandi urumva ko bibi bibanga n'undi mukozi ko bamupakiye bakamutwara. Ibi biratera amakenga igihe usanga umuntu yarahuye n'ivyago ariko Imana idufashe abari muzima. Uyu munsi hariho ikiganiro cy'abavugizi b'inzego ba leta y'u Burundi. Naravye mu bavyeyi baza kubaza n'ibibazo ko abana babo bahohoterwa muri Arabie Saoudite. Naravye nimubaza kubaza terega twebwe abana bacu barahura n'ivyago babaza umushikiranganje. Nukuri nta nimwe agiye kubaza. Je ncanda naciye niyumvira ati none burya vya bintu kweri bavuga baza gutabaza ngahanga abana bacu bawe n'ivyago kubera iki bataza kubwira umushikiranganje ati kubera iki abana bacu bahohoterwa muri Arabie Saoudite. Nasanze nivugana muri commentaire wanditse ngo ikibazo cyawo muri Arabie Saoudite ngo ni iki wawe. Yewe ikiwanje nyine kweri nakigize cyandeje yewe ndabizi. Nzokomeza ndavyivugire nzokomeza ndavyibwirire bajya bose gushika igihe bizoshikira aho nshaka bagatabagwa kandi nizeye ko bazotabagwa. Nuko Imana ibagirire neza. Reka mvugishe uwo inabuja numve. Izina ryiwe ni Giraneza Gloria. Nyina wiwe yitwa Nizigiyimana Divine. Jewe nanje nitwa Daniel Manirakiza. Nimero za telefone izi wanje ni 38 38 45. Zayina wiwe ni 67 68
6 13 hanyuma nizo iza Gloria wewe baramutwaye baramwatse telefone byobyo birazwe baramwatse telefone aheruka kuyivugira ko ku munsi wa Mungu itarike n'umunsi ni 17 tarike zitanu kwivugira ko itarike zitanu ari ku munsi wa Mungu isaha ya saa 7:52 nuko niho duherukejwe igiriwe ariko rero kandi nta gukekeranya urumva yaramaze iminsi agwaye hanyuma shebuja arafotora sinzi ibintu yari aramwereka ngo arabe hanyuma ifoto turayibona dusanga umwana yaragwaye yarageseye dusanga yarakamye amaraso turamubaza ni ngiki ko wakamye amaraso acavuga ati sibukama amaraso gusa n'umubiri watanguye kubyimba ibirenge byarabyimvye kandi baguma bampa akazi batangaburira bamugaburira icapate n'umukate iminsi yose mbere kuva bava mwira amazani koko byaciye biba bibi cyane nuko urumva rero ingorane zaciye zibandanya kubera ko yaciye abimenyesha agatangura kubivuga agaca batangura gutelefona bayinabuja hariho bayinasenge bariyo yarayibabwiye hama baca batelefona inabuja carashavura acaramwaka telefone bamaze kuyimubaza bamubwira ati gaburira uwo mwana ntapfire ngaho ntushobora kugumuza urarya nawe ngo mumwimenye mumuhe imikate n'icapati yumvise iryo jambo yabivuze acaramwaka telefone nawe ku makuru twumvise yamaze iminsi biradakora umunsi ugira gatatu rero basha baramupakira sinzi iyo bamujanye ntituzi iyo bamujanye twabajije mu rugo yarimwo aho urugo yabamwo baraduhakanira ko haciye iminsi ngahe Gloria atawuhari kandi noneho ko twabibwiwe n'umuntu atabesha ko bamupakiye ko bamujanye yajanwa na polisi twari kubimenya rero ikibazo aho kiri nabo jatumutelefone natwitaba wanditse audio arayisoma ntayitaba ntayisubiza shebuja nawe nyene nuko turamwandikira ntadusubiza twagomba tubasabe rero mwebwe bishoboka mutubarize uwo mwana ikibazo afise ni muri Saudiya indamama niho baba murakoze ngiyo aho yari ku cyo gihe twari twamuguraniye amahera uko aramufitiye ideni ry'amezi 2 amusigayemwo birakwiza amahera yari yaramuhaye yamuhembeye hamwe amezi 4 ambayashara yamuha no kuvuga rero aho yari yabuze kuko amwana mahera yarungitse yari yabuze amahera aguru twangombwa cyaturondera aho tumuguranira mu bagenzi bariyo hama rero baca kuri shebuja kuko inabuja atawumutelefona ngo amwitabe bamurungika kayo mahera 100 ry'amareyali kugira agende kugura twangombwa amavuta n'uduki uko yavuga ataha ni ngorane ndagwaye ndanarembe singira n'utuvuta ngiramo namuhamagaye ariko aramwereka n'ibigopo hanyuma twagiye kumuraba rero dusanga umwana yaheze kera yari yarabihoze ngira uramubonye igipande kimwe
naho babyerekana arengana ucumubona. Nivyo rero twaciye dufata ko maco turamubwira ati rero ko babaye uko babwire bakugaburire, ateka acatubwira ati rega ntibangaburira, bampa umukate n'icapati kuva iyi minsi yose mbere kuva tuva muri Ramazani, ati mbere no kuva ubwa mbere nkumva ati baza barabingirira, ati none umubiri wamaze gukamvuka. Nuko vyakurikiranye, hanyuma reka ndaguhe amanimero yabo nabo ya shebuja.